Amahoro cane mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nagira ufate kano kanya mbanze ndabidondora ku mazina yanje nitwa Yves Karekezi nkaba ndumumenyesha makuru w'isamirizi Irebe FM mu gisata c'ibiganiro nkorera ibiganiro bikurikira igisata c'akaranga ku Burundi mu gishikirizwa n'isamirizi Irebe FM imisi yose kwa kabiri no kwa kane no kwa gatandatu kuva igiciro isaha zine z'agatondo gushika igihe cy'isaha 6 z'umurango. Ikindi kiganiro dukora nkoreramwo ni kiganiro ugaruka turashoboye naco kiba misi yose kuwa mbere no ku munsi wa gatatu kuva igihe cy'isaha 8 gushika isaha 9. Ndakorera kandi mu gisata c'amakuru fashe kano kanya kugira ngo shimire cane bimwe vyimva mutima babakunzi bakadasohoka bisamirizi Irebe FM bamwe babanye natwe kuva ku ntango gushika kuri no munsi baboneye kano gasanamu kanje. Ushimira abakunzi bakadasohoka bino samirizi Irebe FM ku kiringo c'imyaka igera kuri iyo imyaka 2 turi kumwe tudahengeshanya mu biganiro bigiye bitandukanye bitanga umunezero. Reka nsozere mvuga nti ndabakingukiye cane kwingene mutigeze mudutenguha mwabandenje mubana natwe ndabipfuriza kubana muroranirwa mu byanyu no mu banyu kubana dukurikira kandi samirizi Irebe FM kuri 91.4 Kiyacimbo n'imisozi ya nami gisagara ca Bujumbura kwijana n'ibice bibiri hagati mu gihugu uri hanze aho uri hose mu kwisi kuri web3 kaburungu Irebe FM kaburungu.com no kuri application ya Radio Garden wibuka gusangiza na mugenzi wawe kugira ngo ntugume wisangiza umunezero. Murakoze cyane.